Haleluya. 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 Ndabaramukije bene data nkunda, amahoro ya Kristo Yesu nabane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habunayo. Nsubiye gushimira Imana data wa twese kubw'uyu mwanya mwiza duhaye kugira ngo dushe kuganira ku ijambo ryayo. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Hari haciye iminsi tudasubiye kubonana, ariko uyu munsi uhoraho Imana bisubiye kumuhimbara kugira ngo tubane namwe. Yesu Kristo nashimwe. Reka nsenga Imana. Haleluya. Mwami Yesu, urakoze kuko ari wowe data wa twese. Urakoze kuko usubiye kudutorera uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire na bene data. Ndagushima Mwami Yesu ko bikunezereye kongera kuduha message dusangira n'izi nshuti aho ziri hose. Haleluya. Urakoze Mana. None mu izina rya Yesu turagusabye ubane natwe, uduhezagire, udufashe, udutsindire umwansi w'ibikorwa by'Imana, udutsindire Mwami Yesu Kristo. Haleluya. Muhemugera turongore kandi Imana uzobukoze wiheshe icyubahiro, ibyo tugushaka ko ufashe umuntu wese aza kudukurikira ahari hose, ubushobozi bwawe bumugereho. Ndagushima kubikora gutyo ni mu izina ryawe gira Kristo. Amen. Haleluya. Bene data bakunzi, turashimira Imana, iyo Mana yongeye kutugira neza kugira ngo dusubire kubonana kandi. Hari haciye iminsi ariko kandi narababwiye ni bene data uko umwami azoza arampa message sangira namwe niko nzoza ndaza. Imana ishimwe. Hari kuwa gatanu itariki 26 z'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka w'2022, Imana yo mw'ijuru yasubiye gutuma umumarayika wayo kunyumvisha cyane kunyigisha aho igihe kigeze. Ndabizi ko twese tuzi yuko Yesu Kristo ari hafi, ariko twabyumvise kenshi kandi si bishasha mu matwi y'abakristo, ariko ikiri gishasha uyu munsi ni ikihe? Reka tusome ijambo ry'Imana aha mu gitabo cya Luka 21, Luka 21 ku murongo wa 34. Luka 21 ku murongo wa 34, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuborerwa n'umwitwarariko w'iby'ubugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego, kuko uko ariko bizoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose. Mwami mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Amen. Iri jambo ni ijambo Yesu wenyene yavuze, ariko aragabisha aganira n'abigishwa biwe, ababwira ibyo guhona ku Yerusalemu no kugaruka kwiwe. Aha rero turabona ijambo rikomeye cyane yababwiye ati mwirinde. Haleluya. ngo kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa, ntiremerwe no kuborerwa, ntiremerwe n'imyitwarariko y'iby'ubugingo, kugira ngo uyu munsi ntuzubaze ko gitumbuka nk'umutego. Uhoraho adufashe cyane. Kenshi na kenshi dukunze kumva abantu bavuga ngo mwirinde ibiboreza,
ariko si kenshi tuzokumva bavuga ngo mwirinde kudandahirwa. Kudandahirwa ni ukuvuga kurya ibintu byinshi cyane, kandi haravuze ngo mwirinde ntimuremerwe, imitima yanyu ntiremerwe. Hari igihe umutima uremerwa ngo ni umwitwarariko w'iby'ubugingo. Ndagomba ndakwibutse mwene data aho uri hose, turi mu gihe kigoye, aho umuntu wese ariko ariruka n'ubuzima, aho umuntu wese ariko ararondera ukubaho, aho umuntu wese mbega ubuzima busigaye bugoye cyane. Ni ku isi yose niko bimeze, nicyo gihe tugezemo. Ariko Yesu yaravuze ngo uko bimeze kose ngo mwirinde imitima yanyu ntiremerwe. Imana idufashe cyane. Yavuze ngo kuko ariko uzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose. Mwame mugavye musenge mu bihe byose. Haleluya. Twame tugavye dusenge mu bihe byose. Mwene data ndagukangurira kongera kuraba umwitwarariko ufise n'uyuhe. Umwitwarariko ufise n'uyuhe? Nibiki biraje ishinga umutima wawe? Mbega uryamye mw'ijoro hamwe uri kuriyumvira uravuga uti ejo nzokora uku. Mbega uhora wiyumvira uti ejo nzoja kurondera imitima y'abantu, ejo nzovuga ubutumwa, nzobwira abantu batatu, nzobwira naka na naka, ejo nzosengera naka na naka, ejo nzogenda kuraba naka na naka, ejo nzokora uku. Ndagomba ndakwibutse kwa kundi utegura ibikorwa byawe by'ukora, utejo nzogenda ku kazi, nzongera gutya, nzohamagara abanaka, nzogenza wiki. Kujya ukora uri kurarondera amafaranga, kujya ukora uri kurarondera ibyawe, ndakwinginze ushiremo naka ko kurondera iby'ubwami bw'Imana, ko kurondera iby'ubwami bw'Imana, kugira ngo umutima wawe nturemerwe n'ibyifuzo byo muri iyi si, ariko umutima wawe wambare gukunda Imana no kurondera iby'ubwami bw'Imana. Ushobora kumbwira uti agenda ndakorera Imana, ku munsi wa gatanu tugenda muri korale, cyane ku munsi wa kabiri dufise amasengesho, cyane ku munsi dufise ibi n'ibi. Murabifise ni byiza, byo muri groupe murabifise, ariko wowe ku giti cyawe ni bande wazanye kuri Yesu? Yesu ntizomubwira ngo nagiye kurepeta kangahe muri korale. Yesu ntizomubwira ngo nagiye gukora ngo twagize inama izi. Uzomubarira abo wazanye kuri Yesu ni bangahe? Abo wagiye gushingira intahe no kwifuza ko bova mu byaha ni bangahe? Imana idufashe cyane. Uyu munsi rero nagomba kubabwira intahe y'ibyo nabonye itariki 26 z'ukwezi kwa 9 z'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka nyine turimo wa 2022. Uyu munsi nabonye ngo ndiko ndegeranya hahandi nyine umuntu ari muhira ariko arapanga, nuko mbona ndiko ndegeranya ibitabo byanje. Mu by'ukuri mu nzu yacu dufise ibitabo byinshi, mbese ni nkaho dufise nka biblioteke muhira. Ariko muri ibyo byose n'ibitabo biravanze, hari ibitabo twakoresheje mu mashure, hari ibitabo twanditse, hari ibitabo twaguze, hari ibitabo hari amabibiriya, hari ibitabo by'indirimbo, hari ibindi bitabo, ni byinshi. Ariko uwo munsi nabona ndiko ndegeranya ibitabo by'iwanje, ibitabo ndiko ndavyegeranya. Hanyuma ngo mbona umutware ngo arambwira ngo François, ngo ufise ibitabo byinshi, ngo bikwiye ko nakubakira inzu yindi ukabishiramwo. Sinibuka ko yavuze ngo inzu yindi cyangwa icumba kindi sinzi, ariko nuko yavuze. Muri ako kanya kibivuze gutyo, nza mbona aho hantu nyene ahantu haniniya, mbona hariho aho nza ndashira ibyo bitabo. Hama rero ndiko ndabishirayo nsa n'uhejeje,
nca ndava muri ico cumba canke aho hantu nariko ndabishira. Ngiye nsohotse nza mbona umudamu umwe, uwo mudamu mbona nyene ariko arirukanga, mbona yiruka ava ngaha agenda hariya, yongera ava ngaha agenda hariya, yongera ava ngaha agenda hariya, ariko nari ndamukumbuye cane, ariko nkabona ariko arakontakta abantu, ariko araganira n'abantu, ariko sinzi ivyo yariko arababwira. Ivyo ntitubitindeho cane, ariko uwo mwanya jewe nari ngomba kumyambira, nari ndamukumbuye, ariko nta mwanya yari afitiye, yari occupé, nta mwanya yari afise ibyo ariko arirukanga arondera. Hama inyuma yanje nza numva ijwi risemerera rivuga ngo Yesu Kristo araje, Yesu Kristo araje, tuje gutura hanze y'iyi si, ngo tuje kuba ahandi hantu hanze y'iyi si. Ariko aravuga gutyo, numvise iryo jwi rivuga gutyo, numvise umuntu ariko arasemerera avuga gutyo, nca ndikangura. Mwene data mukunzi uri kurankurikira, twavuze kenshi ngo Yesu araje, Yesu araje, kandi yabitubwiye inshuro nyinshi ngo araje. Nuba akibisemerera ati araje, ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Uko turindiriye bene data, ijambo ry'Imana rivuze ngo mwirinde ntimuremerwe, imitima yanyu ntiremerwe. Uko ukora ibikorwa byawe bya misi yose, wirinde umutima wawe ntucokeremwo ngo uhave woba ushobora no kutumva igihe c'inzamba kije. Turavye kuri ako karuro k'uyu mugore nabonye, ashobora kuba wewe, ashobora kuba jewe, yari occupé n'ibikorwa vyiwe, yari kurarondera abakiriya mu kazi asanzwe akora, kandi yari abifise n'umwete cane. Nk'uko nawe ufise umwete mwinshi cane muri ivyo, bigutwara umwanya toute la journée, bigutwara umwanya ukwezi kose, bigutwara umwanya umwaka wose, umwaka uraza uwundi uraza. Ni koko turarondera amafaranga, turiruka, kandi Imana ishimwe niba tuyaronka ni vyiza, biradukemurira ibibazo bimwe bimwe, ariko danje irimwo canke ingorane zishobora kubamwo nuko imitima yacu ishobora kuremerwa. Iyo umuntu yirukanze yiriwe mu vyiwe, hageze mu rusengero naho hogera amasengesho agaca aza arirukanga, agaca aza mu masengesho, kenshi na kenshi naho yicara muri ayo masengesho, umutima wiwe canke ivyiyumviro vyiwe biguma muri vya vyasha yasize imuhira, biguma muri vya bindi yanirukamwo, biguma muri vya bindi. Umuntu akaba mu rusengero ariko ivyumviro byose biri hariya. Inshuti yanje mwene data, umwasi wacu ni Satani. Uwo ni watugwanya, uwo ni waturondera, uwo ni agomba kugira ngo imitima yacu yamiremerewe. Ndakugira inama mwene data, nk'uko ijambo ry'Imana rivuze ngo mwirinde imitima yacu ntiremerwe no kudandahirwa, ntiremerwe n'akaboregwe, ntiremerwe n'ibyifuzo n'imyitwarariko yo muri iyi si. Uko twihana ibindi byose, twihane n'ibi navyo, kuko iyi mitima yacu iremerewe. Hariho ukuntu Satani abikoreramwo. Umuntu yeremerewe umutima we wuzuye mu myitwarariko yo muri iyi si, imyitwarariko y'ubwami bw'Imana ibanike. Ariko simvuze ngo tubireke, kuko turarondera, tubwiza kubaho, ariko hamwe n'ibyo rondera uko wogenza, kurya utegura umwanya wawe w'ibyo ukora ku munsi ku munsi, tegura n'umwanya w'umutima wawe wegerana n'Imana. Umukozi w'Imana yanyigishije, yarandeze neza, Imana imuhezagire, yambwiye ati ntuze ureke iyinga rihere udafashe umwanya wo kwisonzesha no gusenga. Ushobora kuba uri mu kazi n'ibyo, ariko amenta mu mutima wawe wahaye uwo mwanya imbere y'Imana, ukaba wisonzesheje, ukaba uri kurasenga.
abakiriya baraza nibyo ukabaha ibyo bakeneye, ariko mu mutima bagiye uca usubira muri Zaburi. Canke baje ukabaganiriza amajambo y'Imana, umutima wawe ukaguma uri connecte ku Mana, kugira ngo uyo munsi waho inzamba y'Imana izovugira, mwene data ntuzosigare. Birashoboka Satani n'umwanzi ashaka kugutera ugashavura, hanyuma ukiransa muri iyi si nyene, ugasanga wacitse umupagani kandi witwa umuntu w'Imana. Ariko tube maso, Kristo Yesu araje. Yari iyo message ndagomba kubabwira. Umwami Yesu yambariye itariki ya 26 ukwezi kwa gatandatu kw'icenda muri uyu mwaka nyene. Tube maso, Yesu Kristo araje, ngo tugira tuje gutura hanze y'iyi si. Haleluya! Ibiriko birakuremera uyu munsi nibireka kugutsikamika, nibireka kukuremera, kuko ni gatoya tukayivamwo. Ariko ube maso ntusigare, aho inzamba igira ivugire, ube maso ntusigare, ube maso ntusigare. Yesu Kristo arakoze kuko adusuye kudukebura. Imana ishimwe. Gitandara turagushimiye cyane. Haleluya! Turagushimiye kuko udahengeshe kutubarira Yesu, nuko ukangura imitima yacu, uyirinde kuremerwa. Umuntu wese yumvise buno butumwa mwami Yesu, umugarukire Data wera. Haleluya! Umugarukire mukunzi mwiza, umusubize mu kiringo ciwe, umusubize mu mwanya wiwe, umusubize muri ya nzira yahozemo, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, ndagushimiye kubyumvise kandi bidukorera, ni mu izina ryawe gira Kristo. Amen. Mwari kumwe na Françoise. Iyi shene turiko turavugirako ni shene Habonayo, kandi nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Imana ishimwe, dushishikare gusengerana, tuzohurire mu bicu. Yesu nahabwe icubahiro. Amen.